twamana ivyigwa, twamana abantu bariko bariga, twamana akazi mu mpande zose. Ku bisanzwe abenshi bafatira ku byo kubaka gusa. Apara ibyo kubaka turafise igisata cyo kwigisha gucapa, gukora ama design, turafise igisata cyo kwigisha abakobwa iby'igifundi, masonnerie, peinture, design n'ibindi. Ibyo byose ni ibintu bituma tuguma dufise n'abanyeshuri bariko barigira iwacu. Narize ko cyane iyo ivy'umukobwa akora n'ivy'umuhungu akora birashobora kuba bimwe, kandi bikagira agaciro n'akamaro kanini ku mukobwa mu gihe byakozwe n'umukobwa gusumvya umuhungu. Naco gituma rero nosaba abakobwa mu nyumvaho muri hose turabafitiye faire de ménage, naco ni ikintu dushaka kwigisha abakobwa cane, ni ibintu bijanye no gupanga mu mazu, mu bubare, gupanga ibintu. Donc nk'ubu tuje nko muri biro ya Roy TV turafise abahinga dufise bavyize bashaka kuvuga ati harya aba journaliste bari bakwiye kuba harya, abakameramani bari bakwiye kuba harya, Roy TV twoyipanga uko. Turashaka kubyigisha abantu kubera n'ahantu henshi tumaze kugenda mu mabiro runaka, mu mabanki, tugasanga hari kuba kese, hari ikindi kintu, tugasanga hari kuba reception, hari ikindi kintu. Roy TV. Hello bakunzi ba Roy TV, ndabaramukije. Nizere ko mumeze neza, haba ari ngaha mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze. Kuri micro muri kumwe na Benishu, kuri kamera turi kumwe na Pasiplo. Turi mu kiganiro kora ku bw'ejo. Tuvuze kora ku bw'ejo tuba tuvuze dukore cyane, ejo hazoza tuzobe duteye imbere. Uburundi rero buri mu nzira y'amajambere, mu 2040 buzoba buri neza neza mu nzira y'amajambere, mu 2060 buzoba bwamaze gushikira iterambere riramo. Ivyo byose rero ntibishobora gukunda tudakuyemo ko mpuzu ngo dukore tudashyize ingufu hamwe. Ari naco gituma Roy TV hari ihangiro ryo kugendera bene gihugu mu kubashigikira, mu kubatera intege mu bikorwa bitandukanye baba barimo. Uyu munsi rero turi kumwe n'umu engineer wo muri company yitwa Jordan One Company, umwe mu basanzwe baba twubakira amazu ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse no ruguru, novuga ko akorera mu Burundi hose. Numwe rero mu engineer ko arabikora neza cyane, numwe kandi ariko arakora kugira ngo yiteze imbere, yongere ateze imbere igihugu cacu ciza c'u Burundi, yubaka amazu meza, akora ibintu vyiza kugira ngo mu 2040 bishira 2060 tuzobe twamaze gutera imbere. Muraza kuvuga ati none umu engineer ninde, bimeze gute? Imbere ko twinjira mu kiganiro tuza kugirana, reka ndamusaba yitondera abakunzi bacu ba Roy TV bamenye ati two tuganira nande. Turakwakiriye muri Roy TV. Turisanze kandi murakoze cyane gutwakira. Ku mazina ni Irakoze Yves Jordan, ndumuserukizi mukuru canke directeur wa Jordan One Company. Ni company y'ubwubatsi, ni company novuga ko muri iki gihe turimo iri mwihangiro ryo kuba mu gihugu giteye imbere mu 2040, no mu gihugu cifashe mu 2060. Ndishimye rero no kuba muri kino kiganiro kuri Roy TV. Abakunzi ba Roy TV mwese aho muri ndabaramukije. Nuko tugushimire cyane tunagukongera kutuguha ikaze mu kiganiro ukora ku bw'ejo. Twaragendeye abatari bake, ababarimyi, aborozi, abadandaza, abikorera utwabo, bakora imyuga igiye itandukanye. Uno munsi rero twatewe iteka ryo kwinjira muri company yanyu kugira ngo nabo tumenye ati mbega ko Burundi bwacu buri mu nzira y'amajambere, aba engineer nabo ko bakora gute, bariko bubaka gute, bariko bitanga gute, mbega bimeze gute? Ni ikiganiro tuza kugirana, ariko imbere ya byose turifuza kumenya company yanyu yatanguye ryari, yatanguriye hehe, abakunzi bacu ba Roy TV kugira ngo nabo babimenye. Okay, company yacu yatanguye muri 2022. Urumva ko tumaze imyaka 3 tuko turakora. Dukorera muri ville Galerie Everyday nimero 2, ucinjiro dushikiraho. Company yacu novuga ko aho twatanguriye ntibyari byoroshe cyane, byari ibintu bigoye kugira ngo dutobore ko twatanguriye mu gifundi nyene gisanzwe. Nshimire cyane abantu bagiye badufasha, abantu twagiye twigiraho barahari, aho bari baca biyumva. Byari bigoye cyane kugira ngo
kampani yacu ishobore guhagarara Mhm. mu kuyabonesha, mu kugura impapuro ziduha uburenganzira bwo gukorera hano ku butaka bw'u Burundi. Mhm. Byari ibintu bidasanzwe ariko intambwe tumaze kugeraho nibaza ko ari nka 2 kuri 5 Mhm. kaho dushaka gushika, ibintu bimeze neza cane. Tukiri ngaho nyene muratubwiye ko bitari vyoroshe mugitangura uno mugambi wo kubaka amazu meza mu gihugu cacu ciza c'Uburundi, ariko kandi turifuza kumenya turamenyeye twumva aba engineer, ariko tukifuza kumenya mbega ngaha mwoba mufise amahirwe yo kwigisha abandi uwo mwuga barya bita aba aide ugasanga ejo nabo bari ku nzu bariko barubaka, mbega nimba vyoba bihari bisaba iki? Turifuza navyo kubimenya. Okay, muri Jordan One Company dufise ibisata byinshi. Twarakoze company ituma mu vy'ubwubako tuba turi preza aho ugejeje hose cyangwa aho uri kuva hasi gushika duheze inzu. No, donc twamana ivyigwa, twamana abantu bariko bariga, twamana akazi mu mpande zose. Ku bisanzwe abenshi bafatira ku byo kubaka gusa. Apara ibyo kubaka turafise igisata cyo kwigisha gucapa, gukora ama design, turafise igisata cyo kwigisha abakobwa ivy'igifundi, masonnerie, peinture, design n'ibindi. Ibyo byose ni ibintu bituma tuguma dufise n'abanyeshuri bariko barigira iwacu. Tugushimire cyane ikiganiro mwumva ko ariko rakubwejo bariko uradukurikira, ndibaza yuko nawe wamaze gutangura imirimo, tunabibutsa yuko mwese mu kazi arimwo waba uri umukameramani, umutaxi vero, umutaxi voiture, umwe wese ko akwiye gushiramwo inguvu mu kazi kiwe ariko arakora kugira ngo yiteze imbere yongere ateze imbere n'igihugu cacu ciza c'Uburundi. Tukiri ngaho nyene turifuza kumenya mbega muri uwo mugambi mwiza wo kuba musanzwe muriko murubaka amazu mu gihugu ciza cacu c'Uburundi, mukongera mukaba muriko murigisha n'abakobwa, kera abakobwa ntibubaka, ntibaba n'aba aide, ariko uno musi nta kazi na kamwe badakora, uno musi abakobwa baraba aba convoyeur, abakobwa barakora ubuzi cari kizira kera ko bakora, ariko uno musi bariko barabikora. Turifuza kumenya mbega mubona bariko barabihurumbira mu kuza kuvyiga, hamwe hoba batariko barabihurumbira, n'akahe kajambo mwobabwira kugira ngo bavyumve n'ingoga, babangutse banyaragase kugira ngo nabo nyene baronke ivyo bakora biteze imbere bareke kwitinya. Murakoze cyane. Ntibariko barabihurumbira ku bwinshi, ariko nibaza ko ari uko tukiri ngaha mu gisagara ca Bujumbura, kubera ko novuga ko abakobwa benshi hano mu gisagara ca Bujumbura baba bafise ka kantu k'ubwibone, ariko reka mvuge iki kintu. Mfise ahantu henshi nagiye nigirako, haba hano mu gihugu canke mu bihugu bimaze gutera imbere vyo muri Europe, narize ko cane iyo ivy'umukobwa akora n'ivy'umuhungu akora birashobora kuba bimwe, kandi bikagira agaciro n'akamaro kanini ku mukobwa mu gihe vyakozwe n'umukobwa gusumvya umuhungu. Naco gituma rero nosaba abakobwa mu nyumva aho muri hose, turabafitiye faire de ménage, naco ni ikintu dushaka kwigisha abakobwa cane, ni ibintu bijanye no gupanga mu mazu, mu bubare, gupanga ibintu. Donc nk'ubu tuje nko muri biro ya Roy TV, turafise abahinga dufise bavyize bashobora kuvuga ati harya aba journaliste bari bakwiye kuba harya, abakameramani bari bakwiye kuba harya, Roy TV twoyipanga uko. Turashaka kuvyigisha abo bantu kubera n'ahantu henshi tumaze kugenda mu mabiro runaka, mu mabanki, tugasanga hari kuba kese hari ikindi kintu, tugasanga hari kuba reception hari ikindi kintu. Ivyo rero turashaka ko tuvyigisha abakobwa cane, bikaba ibintu by'abakobwa. Turafise ibintu bya peinture almost na peinture marmara, navyo nyene ni ibintu bikora byakoreshejwe inguvu cane, dushaka kwigisha abakobwa. Rero nagomba mpamagarira abakobwa bamaze kumva ayo mahirwe canke bumvise kino kiganiro ko boza tukabigisha, ejo nabo bakiteza imbere muri utu na turiya. Murakoze. Muri uwo mwanya wo kwigisha naho turifuza kumenya mbega hasabwa iki, ibijanye n'amafaranga, ibijanye n'ivyo bisabwa ngo biyandikishe batangure kwiga, umwanya bikorerwamwo n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo abariko baradukurikira nibumva babaye interesse, hanini cane cane abakobwa bumve batosigara inyuma. Nababwiye ko Jordan One Company ntabwo turi abanyakazi, turi abakozi. Rero umuntu wese dukorana ni umuntu ushaka gukora, umuntu aba afise ahantu ashaka kugera n'ashaka kuba.
novuga ko nta bisabwa birenze usibye ko ari kuza bakiyandikisha Mhm. hama Mhm. tukabashyira ku matere Mhm. tukabigisha. Mhm. Novuga ko ni umutahe w'ubusa kuza kwiga, Mhm. inyungu yacu canke aho tuzungukira ni uko uzoba wabikunze ukiga gukora hama ugakora, nuko murakoze. Tubashimire cyane dusubiye inyuma gato turifuza kumenya nyezina ngene ivyo bintu mwatanguye kuvyinjiramwo ngene umuhamagaro wabaje muvuga ngo mwisange mu gifundi. Okay, murakoze cyane. Novuga ko tumaze kuva kw'ishuri haraho cya kintu bita ngo ni ubushomeri. Twe rero ntabwo twafashe ko tuvuye ku ishuri kugira ngo turindire amabiro cyangwa turindire ubuzi runaka. Narihangiye umurimo ndavuga ati ngomba gukora, ntangura step by step kwa kundi nyene uhera mu gifundi bisanzwe. Mugabo ngira ikintu kimwe, ndi umuntu nkunda gusoma ibitabo cyane, ndabona ko ikintu gikorewe hamwe gisumba n'ico wikoranye. Ndavuga ati aha ndafise icyo gukora. Ubwa kabiri naho nabona ko iyo uko abafundi bakora cyangwa uko abandi bantu bose bakora ku nyungu zabo, nta hantu igihugu cungukira. Ndavuga ati mugabo iyo ushinze company igihugu kiragira kunguko, uratanga ikori, igihugu nacyo kikakungukirako. Kubera ko target yanje yari kubona igihugu cyacu gisa neza, yari kubona Uburundi busa neza. Nubwo niga mvuga ati ibyo ndiko ndiga nzobikorera hano kugira ngo igihugu cyacu gisa neza. Ntibyari byoroshe cyane, byari ibintu bigoye, ariko naratsinze ku mutahe w'ubusa n'inguvu gusa. Ndakunda gukora, nongera ngira confiance, mba umwizigirwa ku bantu. Niyo code novuga ngo ihambaye nakoresheje ni kuba umwizigirwa. Nacyo gituma n'abandi bajene bose ko baradukurikirana ejo canke hirya y'ejo, niwaronka ahantu hagarara uzobe umwizigirwa, uzoguhereza ibintu byose. Nongera nkunda no gukora no kugira ama recherche y'ibintu bishasha. Donc nza muri style zitamenyewe mu bandi, nkora ibintu bitandukanye n'iby'abandi, nisanga ndiko ndafatisha. Ikindi kintu naco cyari kibabaje cyane, nahora niga ko buri gihe ni ku bantu bari hano bavuka hano mu Burundi canke bakora ama business yabo hano mu Burundi bari hanze y'igihugu. Abo bantu wasanga ibintu byabo bidakurikiranwa, ugasanga yatanze amafaranga bamwubakira inzu, yashika agasanga iyo nzu baramuririye amafaranga. Donc byari mu bintu bingi umutima, bituma ko mbona ko umenga nohaguruka nkakora n'umutima wanje n'ubwizigirwa bwanje. Abo bantu benshi nkabahoza amarira bahora bagira. Ndafise amatemoage menshi y'abantu twagiye dukorana bari hanze, uko baba baziga ibintu uko nabikoze siko babisanga byigwije ko kabiri ku bwiza y'ibyo baba bansabye, bakaryoherwa cyane. Rero maze gutangura ntibyari byoroshe, urabizi kurondera impusha mu busa bw'umutahe, baragerageza ariko bigakunda. Naho byaziriye rero gushika naho nagukirwa akagatoyi ndiko gushika ubu rero ibintu bimeze neza cyane. Nongera nsaba abantu badukurikirana cyangwa abantu bakurikirana Royal TV batwizere, baduha kandi karyo kandi tubakorera ibintu byiza. Twubaka amazu agezweho, dukoresha ibikoresho bigezweho. Vraiment ndibaza ko byinshi bazoza barabibona nibakomeza badukurikirana. Tubashimire cyane, ariko icyo nabwira abakunzi bacu ba Royal TV ko badukurikira, urabivuze neza cyane ati mu kazi kose uriko urakora ikintu ca mbere kiza imbere ubwizigirwa. Umuntu wese yifuza gutera imbere mu byo ariko arakora yirinde gushiramo amanyanga, hanini ashiramo ubwizigirwa. Murumva ko ntibiba byoroshe uri umu engineer ugasanga urabeshe, saha wavugiye ko utangira ko inzu si witangiye ko uvuga ko muri ico gihe gutera imbere biba bigoranye cyane. Donc ntuba uriko urakorera ku mwanya. Tukiri ngaho nyene turifuza kumenya, turumvise ko mwatanguye mu mwaka wa 2022 no musi mu mwaka wa 2025, imyaka 3 iraheze muri mu gikorwa. Mbega nizahe intambamyi mwahuye nazo muri no myaka 3 iheze? Intambamyi ntizibura. Intambamyi ya mbere navuga ko nakomeye cyane ni intango. Kuva 2022 gushika 2020 hafi na kane uko twari tukivuga ko
twari tukibona ko tugitangura. Rero intambamyi ntizabura ku matele, haba mu buryo bwo gutegura amadevi, twarasanga twateguye idevi tukayitegura mu kwa kabiri, akazi tukakaronka mu kwa gatandatu, gace dusanga ibiciro byaduze by'ibikoresho, gace usanga bitubereye intambamyi. Intambamyi ya kabiri novuga twagiye duhura nayo muri aka kazi kacu, ni guhemukirwa donc n'izindi timu tuba dusanzwe dukoresha canke abandi bantu bo ku ruhande dukoresha batari muri twebwe. Ivyo novuga ko tuko turebita gukuraho, kubera ko ubu Jordan One Company nababwiye ko tuko turagerageza kwiyubaka impande zose. Nizo ntambamyi rero twagiye duhura nazo, ibisigaye navyo ni ivy'igifundi. Kuri ino myaka 3 mumaze muriko murakora, naho turifuza kandi kumenya abo mwaba mwararamuye, abo mwaba mwarakoranye, n'umunsi nawe ushobora kuvuga ati malgré ingorane twagiye turahura nazo, n'umunsi turi abasore bameze neza bifashe, amahera ya ntiyoshobora kudufata, turafise imigambi turiko turakora bivuye muri Jordan Company, bimeze neza cane. Turifuza naho mudushingire nk'intahe kugira ngo abariko baradukurikira bumve ivyiza vyaho, haba bifuza ubumenyi bakaza kwiga, haba bifuza kandi kubashorera, n'abandi bifuza ibindi bigiye bitandukanye. Okay, akarusho cane nishima ko tuba twaronse ibikorwa, kubera ko mu ntumbero za Jordan One Company ico dushira imbere cane n'ibikorwa. Ndishimye ko rero mw'imyaka twaronse ibikorwa, abantu batwize bakaduha ibikorwa, ico ndagishima, kandi ibikorwa twaronse tutavyikoranye. Nkashima kandi ko twabeshejeho imiryango myinshi iciye kuri One Company, hagafungura abantu 100 basumiye ku izina rya One Company. Umva ko ni ibyo gushima, ni intambwe twagiye dutera. Twaratanguye dushaka kuronka chantier dushirako abafundi 10, mugabo turashaka kugira chantier dushirako abafundi 150. Umva ko ni imiryango myinshi ibifunguriye ku izina rya Jordan One Company. Tubashimire cyane ku kiganiro ciza two turagirana, ndetse n'ibikorwa vyiza numva muriko murakora, ndabatera n'intege. Ariko imbere ko turagize ikiganiro cacu, turifuza akajambo kamwe canke tubiri canke dutatu kugira abakunzi bacu ba Royal TV ko baradukurikira uno munsi batihutira kuja mu makampani. Umuntu kamubwiye kuja muri kampani akumva umenga biraho, ntabiha agaciro, ugasanga hariho n'izindi kampani zigenda zibikora neza, ariko akumva umenga gukorera hamwe n'abandi si impano yiwe. Akandi kajambo mwobabwira, nubwo ataba muri kampani yanyu no mu zindi kampani zigiye zitandukanye, kugira ngo abantu bafatane mu nda, bakorere hamwe, bashobore kwiteza imbere. Okay, ndabashimiye cyane kubw'icyo kibazo. Ubwa mbere ho mvuge ku bajene, nibaza ko abajene benshi buno munsi iyo tuvuye ku ishuri tuba dushaka gushikira mu buzi bukazekaza, ariko icy'ingenzi ni uko twokunda ibikorwa gusumbya uko umuntu yokunda akazi, kuko akazi n'ibikorwa ni ibintu bisa ariko bitandukanye. Ibikorwa n'umuntu yabigiye ko akabikora, mugabo akazi koko hari n'umutonda agataha adakoze, mugabo afise akazi. Rero ikintu cya mbere nosaba abajene ni gukunda akazi. Icya kabiri ni gukorera hamwe, nasanze ari ibintu byiza cyane. Iyo wewe Benisho wazanye icyiyumviro ukakigumizamo wenyene, hari aho udashika ku icyo cyiyumviro, mugabo ugisangije nanje hari akandi kantu nongerako kubw'icyo cyiyumviro. Rero nosaba abajene, surtout abantu muriko muraheza amashuri, mwige gukorera hamwe, birafise akamaro kanini cyane. Ku bakiriya naho canke ku bantu bubakisha canke bafise ibyo bakoresha abantu, icyiza cyo gukoresha amakampani ni uko ntugira stress nibwe, ntugira stress bantereye akazi. Company ibifise address, ibifise aho irondererwa, sico kimwe no gutora umuntu hariya canke hariya ukamuzana mu bikorwa vyawe. Biroroshe cyane rero gukorana n'amakampani, n'abantu batarijukira gukorana n'amakampani muvyijukire. Nababwiye ko tugiye kubazanira femme de ménage. Hariho abantu benshi mu mabiro atandukanye usanga wazanye abantu muri biro yawe kugira gukorera akazi, bagaca bagenda bakwivye ibintu vyawe. Urumva kubera abo wazanye wateye imibarabara ntaho bakura. Mugabo twe muri Jordan One Company, ibintu vyawe bigira umutekano, ni nta kibura n'icyobura,
tuba tuhari nka company urumva biba byoroshe nta stress igira. Igituma rero tugira ama company ni kugira ngo tugabanirize abantu ama stress, abantu muri hanze ari ukuntu usanga ngo bizeye ngo ba tante babo ugasanga babahemukiye, mugabo nizera company izokorera ibintu byiza, na cyane cyane Jordan One Company kuko ariyo nsanzwe nserukira, ariyo nzi kwikora, zizokora ibintu byiza, ibintu byawe bishikira bisa neza kandi bihimbaye. Murakoze. Tugushimiye cyane. Mbere ko turangiza kino ganiro cacu, turifuza cyo mubwira abakunzi bacu ba Royal TV nk'ico bokwitega muri Jordan One Company, cyo mugiye kuduha gishasha gitandukanye n'ibyo twari tumenyereye, nk'ibyo bizeza mbere ko turangiza kino ganiro cacu kugira ngo abazobitura bazomenya ati twituye abo kwitura. Okay, murakoze cyane. Twafite ibintu byinshi cyane tuko turategura. Nabwiye ko bavuga ngo ntavuka rimwe yuzura ingobyi, ariko twebwe nuvuga ko tuko turaza. Mu gihe ikintu cya mbere gikomeye mugiye kubona ni impinduka ku bajene b'abakobwa. Mugiye kubona abakobwa buri yibikwa, mugiye kubona abakobwa bariko barakora amatara, mugiye kubona abakobwa bariko barasiga amarangi, mugiye kubona abakobwa bariko barubaka. Nibaza ko icyo ni ikintu cya mbere gikomeye cyane. N'ibindi novuga ko bikomeye ni impinduka mu nyubako. Turafise aba engineer ubu tuvugana bariko bariga amashuri yo hanze y'igihugu, bazoza gufashanya natwe muri Jordan One Company. Urumva ko tugiye gukora ibintu biri kuri ndugwego. Murakoze. Tubashimire cyane, tunabatera n'intege muri ibyo bikorwa byiza murimwo, na cyane cyane ikishimisha bazogiza gushimisha n'abakunzi bacu ba Royal TV, kumva ko natwe abakobwa mugiye kutwitaho, batoyi bacu bakazoronka ubuzi, bakazabona bariko barurira kubikwa. Kera ibyo ntibyabaho, ariko ubu turumva yuko novuga ko ryaterambere twifuza ryo mu 2040 bishira 2060 ko twamaze kurigeramo. Nitwamara kubona umukobwa ushobora kumuha inzu akayisiga nk'uko umuhungu yisize, nitwabona umukobwa ashobora gufata umwiko akubaka inzu igahagarara ikamera neza, nuvuga yuko atankeka tuzoba twamaze gutera imbere. Shimira cyane namwe abakunzi ba Royal TV muko badukurikira, ndanabatera intege mwese mukaza arimwo, aho ushobora kuvyuka uno musi ugakora ukumva umenga ntibimeze neza, cyane cyane nko kubadandaza ugasanga uno musi wasatiriye biranka. Komeza, shiramo umwete usatire, uno musi biranka ariko ejo bikagenda neza. Umwe wese rero mukaza akora, waba uri umunyeshure, waba uri umufundi, waba uri umuyede, umwe wese mukaza arimwo ashiremo umwete kugira ngo yiteze imbere, ubwateze imbere igihugu cacu ciza c'u Burundi. Shimire cyane rero na cameraman Pasiplo yatumye amajwi n'amasanamu bashikira bimeze neza cyane. Au revoir. Ibutangwa muri Royal TV, ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy. Wubahwe, icyo utarabona uterekwa no kuramba, bintu nyaragase duhuriye muri Royal TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Royal TV, amakuru meza muzoyasanga muri Royal TV, ibintu byose bigenda bisa muri Royal TV, n'ahandi uzosanga ibihangange atari muri Royal TV, nyaragasa cy'utinduta muri Royal TV. Tahuye n'amativi atandukanye, ubutwara TV, ibica bigaciga,